koko narasize nimero kuko nasi kuvuga muri rusangi amazina y'ibinyobwa umwasi ahagazeko. Bimwe maze kumenya si uko ibyo ngiye kuvuga ari byo gusa, ariko nakomeje kubisengera bene data batari bake mumaze kumbaza ati tubarire muciye ku nimero iwanje. Nkomeza gusenga Imana, nicyo gituma ntahise ndabishura kuko iby'Imana biraturuta, biturusha n'inkomezi. Nta muhinga, ntawe ubizi, ntawe ubishoboye. Niyo mpamvu natevye kwishura. Nkomeza gusenga Imana kugira ngo intondekere. Ngiye kuvuga bike maze gutahuzwa. Amen. Bike maze gutahuzwa. Mwema yarampishuriye. Raha tangawizi, suzume kutaka inyoye. Red Bull cyo ni ca kabiri. Marti cyo igira gatatu. Energy cyo igira kane. Bavaria cyo ni ca gatanu. Fungus cyo ni ca gatandatu. Viva cyo kigira ndwi. Akanovera kigira munani. Cenjembre kigira cenda. Nabwiwe kuvuga ibicenda ko nukuri, nabwiwe kuvuga ibicenda. Nanje nk'umuntu nari niyorohereje, ndanwa Aquavit, ndanwa Fursana. Nyuma nibwo kwanza iyo Aquavit nayishuriwe mbere, ariko ntabwo nari nabwiwe kuyivuga. Nakumanya amakenga ndavye ko nikunzwe n'abantu benshi, ariko kandi iyo Aquavit niyo twanwa je na madamu. Ariko ijoro rimwe ndiko ndasenga, Mana nyereka depo zipanzemo, mbona zipanze mu masashe, murongo umwe uriko citron, undi murongo ukaba orange, undi murongo kugeza amakureri atandukanye. Mbona zari mu iyo depo zitekeye mu masashe. Ijwi rirambwira ko nazo izo Aquavit ziri muri ya systeme satanike kugira ngo abantu b'Imana basime muri mwene. Naciye ndayireka. Hanyuma rero Fursanije nshasimbira kuri Fursana, kumva z'uko bavuga bati irongereza amaraso, nanje nakanwa nkumva kararyoshe. Aho Imana igirira ubuntu, itangura ntangura kumva muri mwe nzima, numva nzima. Hari aho umuntu w'Imana yiyo Umwami Yesu arineze, niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka, umva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu, akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera. Yesu Kristo nashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndabaramukije umuntu wese bitewe n'ahari. Twagira twibukanye tubanje gusenga. Mana yerederere, Mana urenze ko tukuzi, Mana y'ubushobozi bwose, Mana udatsindwa, wowe waremye umuntu mwishushanije ko ugera ko azobaho aguhesha icubahiro. Naho umwasi yazanye imbuto mbi akabiba, ariko akoresheje bwa bugunge, ariko hariho na Kristo, hariho na Kristo mutabazi. Amen, amen. Uko dutabara urupfu rwa kabiri, nta wundi wo kudukiza urupfu ni Kristo. Amen. Watanze mpemu yera ngo aduhishurire Kristo n'igikorwa ciwe. None niyo mpamvu twibira amabanga kugira ngo umwasi ntatugire nabi. Ndasenze Imana
amen. Duhagarikire ibyo tuvuga, turinde wa mubi. Yesu ukuboko kwawe ni kunkoreko kugira ngo nkore mvuge ibyo ugomba, nagabanije ntongeye ko. Ubyumva wese ahabwa umugisha n'Imana. Haleluya, ahabwa umugisha n'Imana. Ava hari hashikanwa handi Imana igomba kwawe. Nanje sindagakura simbivuga nkaho joho nduwatsinze canke ndumugenerale muri ivyo, ariko ndi ukeneye ubuntu. Amen. Nanje ndirukanga kugira ngo mfate cyatumye nanje mamakakwa nkuwe mu mwijima shitswa muri uyu muco. Amen. Shewe n'abanyumva duhezagirane, tugobotore umuntu wese avaho yarabohewe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uzuduha amaherezo meza. Amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, nashoboye kuvuga shobojwe n'Imana, ubuhanuzi Imana yampaye, kandi mpishurira ku bwa wa mubi agendagirira nabi ubwoko bw'Imana. Koko narasize nimero kuko nase kuvuga muri rusangi amazina y'ibinyobwa umwasi ahagazeko. Bimwe maze kumenya, si uko ibyo ngiye kuvuga ari byo gusa, ariko nakomeje kubisengera bene data batari bake mumaze kumbaza ati tubarire muciye ku nimero iwanje. Nkomeza gusenga Imana, nicyo gituma ntahise ndabishura, kuko iby'Imana biraturuta, biturusha n'inkomezi. Nta muhinga, ntawe ubizi, ntawe ubishoboye. Niyo mpamvu natevye kwishura. Nkomeza gusenga Imana kugira ngo intondekere. Ngiye kuvuga bike maze gutahuzwa. Amen. Bike maze gutahuzwa, mwemwe yarampishuriye. Ego maze kumva no mu mutima ko Imana itabyemera, kandi koko kuva bisohotse yambujije no kubikorako. Hari amamanza atandukanye nabayemo ndi umugestionnaire, ariko nubwo nariko njera ibinyobwa nkumva muhema mbuza no kubikorako. Uje ambwiye ati kiniki, nkavuga nti oya ngivyo ni wiye. Ariko none nigihe cyo kubishira habona kugira ngo bene data umuntu wese amenye uko akwiye kubigenza. Ngiye kubivugaho, bitavuga ko mvuze byose, ariko ndavuga ibyo nahawe kuvuga. N'ibindi ushishikara ubisengere nawe utahutswe. Ntibivuguzwe ko ibyo ntakubwiye amazina byemewe, ariko ni nka basi n'ikini bibanze n'urufatiro kugira ngo ronka uhera nawe wisengere usiguze Imana. Namambwira abantu ngo Imana si ngodo umuntu abika mu mufuki we, ahubwo ni Imana ya bose, ni Imana yaturemye twese. Uwitumye ntibivuga ngo imugize igitangaza, ahubwo igitangaza ni Imana ubwayo. Nibidasanzwe nibyirungitse, n'abadasanzwe n'ababirungikiye, n'ab'Imana ibibirungikiye. Uwo iba yiyumviriye ko nawe n'uw'igiciro mu nyongazima. Ntihagire wibaza rero ko watumwe ari igitangaza canke bahambaye, ariko duca bugufi kugira ngo Imana ishigwe hejuru. Niko Yohana yavuze, bariko baramubwira bati umwe washingira intahe twamubonye hakurya ya Yorodani karabatiza. Arababwira ati urya akwiye gukuzwa jewe ngigwe muto, kuko ari uwa mbere kuri jewe yabayeho ntarabaho. Amen. Mubitahure bakundwa. Mana yo mu ijuru itwiyumvira ku iby'amahoro. Gira amakenga nawe usiguze icyo ntakubwira izina, ntuze kwiyumvira ko Imana yacu yagishingiye intahe. Ahubwo n'urufatiro ngiye kukubwira.
ngiye kubibabwira mpereye ku ijambo Imana yampaye. Imana yampaye ijambo ko nakomeje kuyinginga, nemera ko ntashoboye. Ijambo riboneka mu cete ca mbere Petero yanditse, ibice 2 duhereye ku murongo wa 4. Ndanze amajambo bivuga ngo ivyibuye rifise ubugingo. Kane havuga ngo nuko mumwegere ari we ibuye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi by'uburyo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Niyo umuntu yegereye mu mama wiwe, ari umwana muto akegera mama wiwe ntavuko. Nimumwegere, niwe buye ryagawe. Ego, ni ijambo Imana yampaye. Sindarisomye mu buryo bw'uko narimenyereye canke ndarizi canke nariborotse. Niryo yampaye, amubwira ngo nimumwegere, amubwira ngo nitumwegere kuko ari we buye. Niwe buye, niwe tanguriro ryo kubakwako, ukwizera kose gushingiwe kuri Kristo. Niwe buye, niwe mushinge w'agakiza, niwe mushinge wo kuja mu ijuru, niwe tanguriro ry'ishengero. Namba uwo burongo ishengero, mushinge ni Kristo, niwe rutare ryubatsweko. Natwe turiho nk'amabuye gusa yubakwa kuri urwo rutare kugira ngo ishengero rikuzwe, rihabwe kukumenya, rishike kukumenya ukuri, rihabwe gutahura kose ivy'Imana igomba. Ni ijambo yampaye. Niwamwegera kubakwa neza kuri we, udahagaze ku giti ufise, kwibanga ufise, kutwego uhagarariye canke uhagazemwo, nawe urarokoka. Ni ijambo tuca tuba abantu bazima. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, mugire ibango mwera. Koko niko birivuze, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu. Namba we uri kurasenga, namba uri umuririmbyi, uhagarare utange ikimazi cera mu buryo bw'impwemu, bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo, bizoshimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Kuko niwe buye, Imana ishima ibyo umuntu byose yubakiye kuri Kristo biri mu kuri mu buryo bw'impwemu. Teme y'ubuhanuzi bivuga ngo ntimukazimye mpwemu, ntitukazimye mpwemu yera. Bica bikorerwa muri Kristo, muri mpwemu yera. Imana ikaca ibishima, ikaca ivuga ngo ujya mu ntararyoheye. Niho rero umuntu agira umugisha wo mu buryo bw'impwemu, agahabwa kumenya n'ibitaraba nk'uko Yesu yabisezeranye, ko acuba utotahaye mu bugingo. Ariko iyo umuntu aciye ku ruhande, ntiyubakwe kuri Kristo, aca yumva no mu buryo bw'impwemu yaracitse intege. Abantu benshi murabyumva ko musenga ntimwatira ikirere nk'inkukuma, ariko twari twarahawe amahirwe yo kwatira ikirere nk'ukuma. Kuvuga indimi zitamenyekana byari byacu. Ibimenyetso byaboneka ku bizera harimo gusenda abadayimoni, kurambika ibiganza ku bagwaye bagakira, gufata inzoka no kunywa ikintu cose ntihagire ico kigira umuntu.
no kuvuga indimi nsha, niko Yesu yabisezeranye ariya muri Mariko bice 16 muri iriya 16. None rero cyazanye ubugaragwa, uco suzuma ko ibi bintu atabirimo, kuko byatewe no kutegereye Kristo. Amazina amwe n'aya: Raha tangawizi, suzume kutakinyoye. Red Bull, cyo ni cya kabiri. Marti, cyo igira 3. Energy, cyo igira 4. Bavaria, cyo ni cya 5. Fungus, cyo ni cya 6. Viva, cyo kigira 7. Akanovera kigira 8. Cenjembe kigira 9. Nabwiwe kuvuga ibi 9, ko nukuri nabwiwe kuvuga ibi 9. Novuga kimwe muri ibi gikunzwe n'abantu benshi cyane. Ego mbere cyane gikunzwe n'abantu benshi cyane, nico ngomba sigure ku gato. Nta mwanya wo kubisigura cyane canke sinahawe kubisigura cyane, ariko ngiye kuvuga kuri kimwe muri ibi. Ego kigira 8, kigira 7, cyitwa Viva. Iyi Viva ikunzwe na benshi mu nzego zitandukanye, ariko umunsi umwe Imana yambwiye ahantu mw'ishengero kanaka, numva ijwi rimbwira ngo niyo yazanye ubugaragwa, niyo yateje ubugaragwa. Ego mw'ishengero kanaka. Ego ndazi ko cane bayinwa canke n'ubakiyinwa, ariko numva mbwirwa ngo niyo yateje ubugaragwa, kandi by'ukuri ndabye bigeze habi. Imana idufashe. Ego narabwiwe ngo Shetani niwe yateje ibi n'amayeri, ngo abantu bose banywe harimo amayeri. Ego banywe byo mpwemu yanka, bamaze kuzima muri mpwemu yera. Ngo azobandura nk'uwandura amabuye. Kandi namwe muriyumva wa mugisha wahora wumva uri kuraririmba ntukiwumva, wa mugisha wahora wumva uri kurasenga ntukiwumva. Yo nukwidanira. Imana igufashe, Imana idutabare. Izi sangangure ibikorwa bya mugwanisi muri yubare bene data, ntaco mpfa n'ababikora, nta nabonze. Ariko naho uba wabikunda, rote yaba bihava bikugirira nabi, gukure muri mpwemu. Kandi mpwemu ni wadusengera, usengeye muri mpwemu niho hantu honyene dukirira ingwara. Muri mpwemu yera usengeyeyo, ukarambika ibiganza kugwaye arakira. Muri mpwemu yera dusengeyo, tuvana y'amasezerano. Muri mpwemu yera dusengeyo, duhabwa kunesha. Dusenga dutanguye turabanyantege, ariko mpwemu yera, haleluya, mpwemu yera raja twaaktiva. Haleluya, tukegera Imana. Simbivuze nk'umuhinga, murihitiramwo ibibagirira ikimazi. Paulo yakunze kubwira bene data n'abanyefeso, aravuga ngo natwe bene data mudusengera. Nanje munsengere abazobishobozwa. Imana inyegeze, Imana inyegeze. Sindinze kudondora, impishe neza muri Kristo, abariho n'inyegeza. Ego Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire.
ndabakunda kubwa Kristo. Yarantumye ariko ntibyoroheye umubiri. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye, haleluya, ko wakunze abantu bawe. Twese waradukunze. None rero uhezagire ya ijambo ryawe, duhe kubakwa nk'amabuye mazima rwose kuri uru rutare watubwiye ngo nitukwegere. Nturije ipepo impembe z'ubugarariji ndazikubise mu izina rya Yesu. Ababaye intama zabumva ijwi ryawe niko wavuze, ariko abazosangwa bameze nk'impene uzorobanura intama mu mpene. Ndakubise impembe zigira abantu impene bakagarariza ubutumwa bwiza. Ariko ijambo ryawe rivuga ngo umunyamakenga yabonye ikibi kije arihisha, mbere ngo amakenga azoshibamira umuntu. Ndasenze muri ruturire ipepo z'impene ubugarariji bigwanya Imana. Ariko umuntu wese ari bwumve bahindurirwe namba yari mu kugarariza, ariko yumvire nutabihambya umuhe gusenga no kubirondeza kumenya, kuko uri Imana ya bose, Imana itamenyerwa, Imana atari cibare c'umuntu. Aboroshe n'abahambaye, abatware n'abatwagwa, abarongozi n'abarongorwa, nawe uvyumva wese. Amen. Yorohera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubu bugunge bwo mwijima buyigizwe, kuko buriko burakora mu ibanga. Kuko amenyesheje ko byasutswe biriko birasukwa kugira ngo abantu bazime muri mpemu yera. Kandi mpemu yera yari extrait de naissance, rupapuro rw'amavuko y'umuntu. Uwo wabyaye mu buryo bw'agakiza yahitse ahabwa urupapuro rw'amavuko. Nigo rutuma tuboneka ko tuzwi na papa. Nigo mpemu yera nico cete n'ingwati y'umwanda tuzohabwa. Uduhe kubibamo neza. Urakoze, icubahiro n'inganje n'ibyawe. Haleluya. Mana mbibuze nciye bugufi, ushishikare gushigwa hejuru wewe muri jewe no mu bene data bari mu mpande zose, kugira ngo izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo, mwagaje w'intama w'Imana, papa kuri nyene bihe. Amen. Nabwiwe n'irindi jambo ngo hariho n'iyindije, hari iyindi igiye gusohoka, mu byumve neza. Hariho iyindi jigi igirize. Ego sinzi kwirashika mu ruganda, ariko n'uyu munsi nyine nabibwiwe, kandi ngo izogera kure mu ishengero. Izogera kure mu ishengero. Imana idufashe. Nagomba ndababwire ngo mugire amakenga, ibintu by'amaji mubibere maso. Umuntu abaze namba gifise mpemu yera umubaze, namba utarazima. Namba warazimye wegera abakozi b'Imana bakurongoye, wabwiye ati mu nsengero Imana mbabarira, ibintu nabinyoye kandi maze kubyumva ko ari bibi, hariho n'ibyo ntaramenya, imbabarire, subira inyagitive, kugira ngo ni waba witwaje mpemu yera arikiri muri wewe azaraguhishurira ati ntukore ko wewe uri umwana w'Imana. Ko twebwe twatoranijwe kuba mu isi, ariko turamatara, turi umunyu. Imana ibagirire neza. Hari yindije nabihishuriwe muri iki gitondo, ndabwirwa ko hari yindi igirize, kandi ngo izogera kure mu ishengero. Bivuga ngo izokundwa cane, nyobwe n'aboroshe n'abahambaye. Bizogorana cane, kuko hari ikintu umuntu ahishurirwa yakivuga akagwanywa, mbere akagwanywa n'abatona mugwanishe. Ariko bakundwa, mugira amakenga, iyi migabo y'umwansi ntiduhitane. Ishengero ryubatse mu maraso ya Kristo no muri mpemu yera. Ico nico kidutandukanya n'ikoraniro, ko iri shengero rya Kristo si ikoraniro, ahubwo ishengero niriri mwibanga, ryubatse mu maraso ya Kristo no muri mpemu yera. Ryahawe kuhishurirwa ibanga ryo kwihana no kubatizwa muri mpemu yera, canke kurongorwa na mpemu yera. Ivyo nivyo bitugira ishengero rimwe ritazwi mu bwenge bw'umubiri. Imana ibahe
hezagire. Murakoze, Imana ibagirire neza. Twese coma tukazohurira mu bwami bwo mu ijuru, kuko ariho tuzoronka ico twirata. Abahanuye n'abahanuriwe, amahirwe namwe kuzoshika mu ijuru amahoro. Tuzonezerwa, tuzogumbirana. Bene data mudusengere. Imana ibahezagire. Amen. none rero sindi busobanure usubiye kuri imwe uko wabisabye, ariko ndavuga kuri zibiri. Ibyo navuze muri iyo audio nimba barayikurikiranye neza bishika 9. Igihe nabivuga naravuze ko atari izo gusa, ahubwo mvuriza nabwiwe kuba ndavuga ko hariho n'iyindi nayishuriwe igiye kuza kandi ngizogera kure cane. Ntabwo nabwiwe izina ryayo, ariko kandi no kugaba. Nanje nk'umuntu nari niyorohereje, ndanwa Aquavit, ndanwa Fursana. Nyuma nibwo kwanza iyo Aquavit nayishuriwe mbere, ariko ntabwo nari nabwiwe kuyivuga. Nagumanye amakenga ndavye ko nikunzwe n'abantu benshi, ariko kandi iyo Aquavit niyo twanwaje na madamu, ariko ijoro rimwe ndiko ndasenga Imana inyereka depo zipanzemo, mbona zipanze mu masashe, murongo umwe uriko citron, undi murongo ukaba orange, undi murongo kugeza amakureri atandukanye. Mbona zari mu iyo depo zitekeye mu masashe. Ijwi rirambwira ko nazo izo Aquavit ziri muri ya systeme satanike, kugira ngo abantu b'Imana basime muri mwene. Naciye ndayireka. Hanyuma rero Fursana ije, nsimbira kuri Fursana kumva z'uko bavuga bati irongereza amaraso, nanje n'akanwa nkumva kararyoshe. Aho Imana ingirira ubuntu, itangura ntangura kumva muri mpemu nzima, numva nzima. Hari aho umuntu w'Imana yiyumva nkuko murinzi wa w'189 iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngo wenda senga. Ubwo rero umuntu yawe mpemu yera, iyo mu bugingo atameze neza aravyumva. Rero numva ndiko ndabazima naho vyaba ari ibiharage nariye, Imana ikambwira ko ari bibi no bireka nkasuba ivyo bintu. Hanyuma rero ndabaza Imana ivyo arivyo, ndabaza nti nimba nifuza n'ibintu muri system numpishurira nandayireka. Novuga ko mu binyobwa mpemu yera yaratubuza ikintu je naza nanyoye niyo Aquavit niyo Fursana. Hanyuma rero ico gihe ntiyansobanuriye ambwira kuri je ku giti canje, yaciye atuma umuntu arasemerera, aravuga ngo Yesu Kristo yarantumye ngo abantu bariko baranywiboreza bavyita ngo n'amaji. Arabidondagura bimwe vyose nanje naburira abandi, arabidondagura. Numva ngo na Fursana nanje nari mpagaze namuteye ibitugu, mbere acaratsagarara imbere yanje abivugira imbere yacu. Nta bindi birebire rero, nahise menya ico nabwiye Yesu, numva ko antahusha. Rero wewe ikintu gituma umuntu aheba ibintu ni vision canke imbono aba afise. Nkuko hari ivyagezwe vyaraba Abisirayeli bitaraba ayandi mahanga, ariko Petero yabwiwe ngo yavuze ngo mweho muri hanga ryera, mu bwoko bwatoranijwe, bukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Hariho abantu bitaraba bitewe nuko batariko baraja mu ijuru, ariko umuntu wese ariko araja mu ijuru basagira amakenga n'ato bayahishuriwe. Urabona vyisutse ku bwinshi, umuntu anwe yafana twahora tunywa, yayindi nyene tuzi yo mw'icupa, citron, Sprite, orange, bisigaye umuntu abireke. Aca tuzoba mbere naho umuntu anywa amazi gusa, ubuzima burakomeza. Mbega ivyo vy'amaji bitari bwatsi twanwa iki? No kumenya ko Yesu Kristo nawe nyene aturindiriye
kuzoduha ku mutobe muzima atari ibiri usanga mbere binonona n'amagara y'umuntu bayoraretse n'ivy'imwe. Yesu birakwiteho. uza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera